ko nagerageje kuja mu rukundo nawe ariko bikanga. Ndagusabye umfashe uncira inzira kuri Angeli mutoya wawe. Wale Kevin, uri umuhungu ubuze amafaranga gusa, ariko ikigaragara cyo cy'urukundo rufise. Je hamwe nakubwira ngo ndagukunda, uruhande rwanje nabanda kubesha. Reka dukomeze twibere inshuti, ngo urukundo rwawe guhera baruzi. Amakucerekeye Angeli nawe ndaza kumwegera mbimubwire. Mubwire ko inshuti yanje mukeneye. Ugize amahirwe akakwemerera na mahoro menshi. Gusa Angeli nawe arakijijwe. Ni umukobwa akunda gusenga. Ushobora gusanga n'ivyo bintu by'inkondo atabirimo. Ariko ikintu cyose byo gitanguzwa no kugerageza. Nugerageza bigakunda namahirwe uzobwiza. Ugerageje naho bikanka ntuzocika intege. Kubera yuko buryo urukundo rwawe rwanyago rurakurindiriye. Birahari. Hama Kevin, reka tugire tugende mwanya tumaranye ngaho urakwiye. Byo bavyiza. Urakoze. Nukiza karibu. Ego niho nkishika. Hanyuma numva ndushe cyane. Imodoka inshikanye hiyo hirya. Nje n'amaguru. Nko yanga. Nta kibazo na kimwe. Hanyuma ugiye none? Nginga haruguru kwa boutique. Je nitamuri kumwe ndani? Oya, je ntagiye mu masaha 3 no ntaraza. Ariko nibaza ko ari karataho. Okay. Hanyuma niyashika umubwire ko muri iyi minsi mufise akazi gakomeye cyane. Tugiye kwakira abashitsi biteka bavuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Bagiye gushikira hano. Mugomba gukora ibishoboka byose. Nibashika bakabona ko bashikiye mu rugo rurimo abakobwa babiri. Jenita na Angeli. Cyane baza kwivyo ntabwo cari gisaba ahubwo ryari itegeko kuko abashitsi nibaza muri no rugo bagatabishimye nibaza ko ariteka kuri John na Janet. Byiza cyane. Nicyo ndabakundira bibondo vyanje. Yego. Hanyuma iyo ugiye unyaruke oya nabwo no hari ibintu ngomba nkore ngaha. Hari inde ngaha hano? Jenita wavuze ngo se hari? nawe. Sawa sawa. Sawa.
Aujourd'hui, c'était un bon climat, vraiment. Génial. Bon, soit. Hein. Kan. Oui. Mu yinga zibiri turaja mu Burundi. Shaka gushitsa icyifuzo cya madame cyo kujya gutembera mu Burundi. Tuzomara amezi 4 turi mu gihugu cyiza cy'u Burundi. Madame, nizere ko uzoba wahatembereye bikwiye kuko nyuma y'amezi 4 tuzoca tugaruka mu Bufaransa tubandanye ubuzima nkuko byari bisanzwe. Ariko papa, inshuti ya nyayo wari ufise mu gihugu cy'u Burundi yari Damian, ariko nayo yaragiye mu Bwongereza. None bizosha bigenda gute? Si ayo mezi 4 yose tuzuyamara turi mu hotel? Non, t'en fais pas. Damiano yari afise inshuti yitwa Charia Chanaki. Yari umugenzi wiwe cyane. Charia Chanaki twarabanye. Umutama yitonda. Umutama avuga make. Ameze neza gose. Umuhumure. Niho tuzoshikira. Nimba uzi abantu batatu b'abanyamahoro kuri isi. Charia Chanaki ari. None papa, Charia Chanaki uri kuravuga tuzoshikirako niwe jewe nzi? Wowe uzi nuwe? Bo Charia Chanaki nzi ni nujya uncle wa Jenita na Angel. Bien sûr. Nuwo nyene. Nuwo nyene tuzoshikirako. Wagira. Okay. Jane, ndakuzaniye itegeko rero ivuye bukuru. Nje cyakore mu cyumba no muri saro niho nza gutangura gukora. Hanze ho turaza kwahura nta kibazo. Kwera ngaha turasaba shitse. No bashitsi bonabaye. Anko yabakubwiye? Oya. Navyambwiye. Usije ko yambwiye ko yavuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Aho ubona baje kugorana. Rega dusha tubaho nk'imbohe. Ntubaza ko umuntu azosubira gusohoka igire mu birori kuryoherwa. Kuko nakuntu ugenda ushize abashitsi. Mana anko yo kwica. Ha tuzosubira twishira tukizana. Hari uko basubiye iwabo. Ndagukunda kandi cyane kuko uri mukuru wanje nanze kubona izuba. Ariko urancanga. Sindamenye icyerekezo cy'ubuzima cyawe cyanyacu. Uravuga ngo uri mu mizirmane. Ariko nagica ku mizirmane ndakubona. Muri makuru wa mukobwa ushaka kwiryohera ukundi kirori. Muri wowe nta kwibanira ufise. Kandi abakobwa ngo nka mwebwe. Kenshi usanga murasaba abahungu mbatekereje. Anje. Nakwifuje kumera nkawe. Ariko ikibabaje Imana itanga uko ishaka. Imana yaguhaye umutima ufise niwe yampaye wanje. Noneho ndakubaza. Aha ni ngombwa ucuza kumbwira ibyo bintu ari kundira nkafyoka. Jene ndakuze turavuga ndakuze cyane. Aya ntazo. Ubu turi sangara. Wari kuvyuka sayiri nanje njyana. Ukeneye ko anko aza kumanika kuri kiriya giti. Yanakubambura. Urakazi mu biti rero. Ahubwo tuje mu katatumana. Oya, ndira kwanza manzumbwira. Sinavyibagiye mbari wamenye vyagenze gute. Ushaka ndaguha raporo kundo rusaku tuje mu kazi gusanga tatumara kwasa. Haguruka tugende. Urusaku ratiko ruryoshe. Nawe urarukunda. Mpako. Tugende mu kazi. Kisa gusa nuteye gutya. Reka njye basi nka 30 minutes mashiri. Nabindi navyo. Nyaruke gusa. Nge nasarero yambika nk'umukecuru ungeza. Amakuru ufise.
Bro, you know you are my little brother. Just I wanna tell you something. Ikibazo wowe ufise ugomba kwigira umuntu muremure kandi uri mugufi. Bro, ujya mukobwa arakurengeye cyane. Icambere, uravye ko ateye nuko asa. Mani ntaho muhuriye. Ujya mukobwa akoresha amafaranga menshi cyane ku munsi. We ntawe ushobora. Look, impuzu yambara, parfum yisiga. Mani birazimvye. Navyo ushobora wewe. Burton. Yeah, bro. Let me tell you something that you don't know. Muri ubu buzima tubayemo bw'urukundo, uri umukobwa wese aba afise umukire amugurira impuzu, ariko ku rundi ruhande aba afise umukene azi kuzimwambura. Burya umukobwa icyo bashaka nuko kwiyumvamo gusa, amaze kukwiyumvamo byose biba birangiye. Nimba uzi ikintu kigira abanyantege nke abakobwa, my bro, ni care. Umuhungu ntiyaba azi gutanga kiya neza, umukobwa akubonamo urukundo rwa nyako rugiye gusabara bwa butunzi ujya mu kiriya muha. Kevin, uteye ubwoba ariko nta mahirwe y'umunyabyaha. Let's be like that, my bro. We have to live in our way. Life is simple. It's okay. Let us see. Don't worry. Nje ushema pilipili. Koko rero umukunzi w'ipilipili musi bigenze gute? Akabana. Hano nagize niko sajya gusangira nawe. Anko. Tumaranye imyaka myinshi. Ariko ni rya mbere duhishe ibanga mu mateka twagiranye. Nukubera iki waduhishije ko tugiye kwakira abashitsi. Hamuka bitubwira uko bagiye kuza. Sinigeze ndabahisha, nta nubwo nzigira ndabahisha. Icyo nzobahisha gusa, nzobahisha ko ngiye gupfa. Icyo nicyo nzobahisha. Anko, ivyo vyo kuri kuzobiduhisha. Sinshaka kubona ndiko ndapfa. Ndi kubona ndabasiga muri kumurarira. Anko, reka ivyo biganiro. Uriko dutera ubwoba. Uri kwivuga nk'amwe ngo bigiye kuba. Bishobora kuba kuko urabona ndashaje. Icyo canke igihe gishobora kuma ngo nagiye. Anko, ndakubwiza ukuri. Uramutse ugiye ukadusiga. Nubwo tworera tugahuzwa ku maso. Imitima yacu yozohorera ibihe byose. Waturetse tukiri bato. Urukundo tutarose ku bavyeyi bacu wararuduhaye. Atubereye papa, utubera mama, mu kuduha za mpanuro nziza abavyeyi baha abana babo. Ako naco tworonka tukwitura. Imana mu ijuru yonyine izi kuduhezagirira. Ushishikare kuba icyitegererezo mu bandi bagabo. Warakoze. No gutabana ku meza. Uyendera uyikura. Anko, ariko nakubaje ikibazo kandi ntago wigeze unyishura. Nukuye iki waduhishije kugiye kwakira abashitsi ukabitubwira uko bagiye kuza. Nanje babimbwiye ejo hahise. Sinanize kuba doshikira hano. Hoho ni bande? Nubwo nabakubwira nabo womenya. Kuko n'abagenzi b'inshuti yanje. Uretse nuko abagenzi b'inshuti yanje. Nabo ni inshuti zanje. Kuko twamenyanye kuva kera. Okay. Barahawe ikaze.
shiri ndakubaza. Okay pe, nta kibazo, mbaza ndahari. Hajya wowe ukunda iki mu bintu byo gufungura? Kubera ko mbajije. Wowe nyine nashatse ndabimenya kandi ni byiza ko umugore amenya ibyo umugabo akunda n'ibyo yanga. Okay, nta kibazo pe. Ijya mbere nkunda navuga ko natanguye kuyikunda kuva nkiri umwana muto cyane. N'igihe nyine shiri numva ushaka kubimenya mbwira. Shiri ni ngombwa. Okay, basi naco. Icya mbere cinjya mbere nkunda ni wawe. Ibyo ndabizi ariko iya kabiri niyo ntazi kandi niyo nshaka kumenya. Okay. Ingi ya kabiri nkunda ari nayo nakubwiye ko nakunda kuva nkiri muto cyane. Ndakunda ibijumbu ku buryo utoshobora kubyibaza cyane cyane. Sa? Bebe reka blague. Ibijumbu? Ya, ibijumbu. Kandi rero ikintu utaruzi uzi ko jewe narya inyama zarananiye burundu. Sinshobora kurya inyama. Ubu rero ubwo umugabo wanje akunda ibijumbu nanjye ngiye kwiga kurya ibijumbu kugira ngo tuzobe tubisangira n'umugabo wanje. Nibaza ko ari byo byaba ari byiza. Byiza. Mbere wambajije reka nawe ndakubaza. Siko? Nta kibazo bebe, nta kibazo mwami wanje mbwira. Bata. Nirihe barukonda mu mabara yose konte baririye. Bebe, blague pa. Ndakunda ibara ritukura kurusha andi mabara yose. Ikindi naco utaruzi. Uratuko nanje nakunda inyama. Byiza cyane mwamikazi wanje. Bugiye umuhungu n'umukobwa bakundana byanyavyo byimbitse by'indani baba bagomba no gukunda ibintu bimwe. Nje ndagukunda cyane ku buryo utoshobora no kubyibaza. Niwibaza urukundo dukundana tutarabonana turi kuri telefone. Ubwo nitwabonana naho bizoba bimeze gute? Zoba bitwika. Ama bebe. Shani ko ndafite ubwoba bwinshi mu mutima wanje. No pe, nta mpamvu n'imwe yo kugira ubwoba. Kubera ko amaso yacu niyabonana, imboni zayo zigahura. Ko imitima yacu izohita imenyana. Ndafite ubwoba bw'uko nitwabonana tutazava tumenyana je nawe. Amabe, ndagufitiye surprise idasanzwe. Sa? Surprise ya. Shiri. Ndabizi ni wayumvira za kugutangaza cyane. Ariko uyakire kubera ko ivuye ku mukunzi wawe. Sibyo? Bebe ndagusavye mbwira ndafite igishika cyo kumvira surprise. Be, tugiye kuza mu gihugu cy'u Burundi. Kandi gitangaje. Tuzoshikira ngaho muhiri wanyu. Sa? Ni mubwe mugiye gushikira ngaho iwacu? Shiri, nanje ubona vyumva vyanangaje cyane. Ariko ku rundi ruhande vyampembaye. Cyane gose. Natanguye kwibaza nti ese ni Mr. Kana agiye kuza kubakana na Jenita. Cyane. Ivyari urukundo bicitse intambara hagati y'abakobwa babiri bavukana. Ese Kana niyaza agasanga Jenita namukunda bizogenda gute? Ubundi niki cyane gukunda umuntu mu izina ry'undi muntu?
Chiyo